Ndasubiye kubaramutsa no kubakaze banywanyi bacu mubana natwe mu nkuru n'ibiganiro dutambutsa kuri ino shene yacu ari nayo yanyu ya YouTube Shiramatsiko TV, n'umwanya makuru agezweko ariko aragarukwako cane irya nino mu gihugu c'u Burundi, aho tugiye kugaruka ku nkuru y'umubabaro ku biriko birabera mu gihugu c'u Burundi, bibera mu iperereza ry'u Burundi. Muri ano makuru turaza kubabwira ku nkuru ijanye n'abakenyezi babiri bafashwe n'iperereza ry'u Burundi. Abo bakenyezi nyine bakaba bikekwa yuko zoba ari za maneko z'igihugu cibanyi c'u Rwanda. Muri kano kanya turaza kubabwira vyinshi biriko biragarukwako cane, ni mu gihe igihugu c'u Burundi cama casekanye n'igihugu cibanyi c'u Rwanda, aho u Burundi bwagiriza u Rwanda ko u Rwanda nyine rwoba rucumbikiye inkozi z'ibibi ziza gukora ibitero mu gihugu c'u Burundi, kandi izo nkozi z'ibibi ngo zikaba zifise ingingo yo kuba zakurako ubutegetsi bwa Gitega, harimwo General Godefroid Niyombare atinya cane n'abategetsi b'u Burundi, aho Perezida Evariste Ndayishimiye ataza abasha gutora itiro ngo mu gihe General Godefroid Niyombare atarafatwa ngo arungikirwe u Burundi maze ubutungane bukore. Aho kuri ubu ngubu rero Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'abambari biwe baca ku biti no ku mabuye kugira ngo barabe ingene bahagarika uyo mujenerali kuri ubu ngubu atuma Perezida Evariste Ndayishimiye adatora itiro. Muri kano kanya tugiye kubageza ko amakuru y'ibijanye n'ivyo iperereza ry'u Burundi ririko rirakorera bamwe mu barundi bikekwa yuko boba ari bambaga amatwi b'u Rwanda. Muri ano makuru nyine turaza kugaruka kuri iyo nkuru y'abakenyezi babiri, uwuzwi nka Theodesi Ahishakiye batazira Aime Nshuti na Rehema Kaneza banyurujwe n'iperereza ry'u Burundi. Abo nyine bakaba bariko barikekwa yuko boba ari ba maneko b'u Rwanda. Muri ano makuru turaza kubigarukako, ariko tugaruke no ku vyaranze abo bakenyezi, aho nyine ngo bari basanzwe bazwi nk'abantu bakomeye cyane mu gihugu c'u Burundi, kuko bari n'abagwizatunga bagiye bashinga ibikorwa bikomeye. Muri ano makuru nyine turaza kubigarukako, hari ibihangange mu gihugu c'u Burundi vyama ari indakorwako, ngiyo ushinze nka bizinesi ngo akabona ishobora kuba yunguka, arashobora kukwagiriza ikintu kitari co kugira ngo ayigutware. Abajenerali b'indakorwako birazwi yuko ata muntu n'umwe ashobora kubatungana ikintu mu gihe babona yuko ari ikintu cy'agaciro. Byose nyine turagenda turabigaruka ko turabire hamwe n'ibiriko birabera mu iperereza ry'u Burundi, ndetse n'amakuru ariko aravugwa cane ku bijanye n'icuka kibi kibandanije gututumba hagati y'igihugu c'u Burundi ndetse n'igihugu cibanyi c'u Rwanda, kugeza aho leta y'u Burundi itigera itora itiro canke ngo ihengeshanye gufata bamwe mu bikekwa yuko boba bari abanyarwanda nubwo baba ari abarundi. Byose nyine turagenda turabigaruka ko turaza no kwishimikiza inkuru tugize igihe turagaruka ko ni inkuru nyine itari iyo twavuga yuko ari inkuru y'ibibaye kano kanya, ariko nanone yerekana ibiriko birabera mu iperereza ry'u Burundi. Ni inkuru duherutse kubaha ijanye n'umurundi yatashe avuye mu Rwanda aje gushingura inakuru, maze agaca afatwa n'iperereza. Ivyo byose nyine ngo bigaragaza ukugene leta y'u Burundi iriko irikanga buri kanya ko umwanya n'umwanya ikintu kibi gishobora kuba mu gihugu c'u Burundi giturutse mu gihugu cibanyi c'u Rwanda. Ivyo bikemezwa n'ukugene Perezida Evariste Ndayishimiye yarwije inshuro nyinshi abasoda ndetse n'imbonerakure ku mipaka ihuza Burundi n'igihugu cibanyi c'u Rwanda, bikongera bikemezwa n'ukugene Perezida Evariste Ndayishimiye yama yavuze u Rwanda yuko ari rwo rutobera igihugu c'u Burundi, mu gihe u Rwanda nago rwama rwagirije leta y'u Burundi ko nabo nyine bakorana n'umurwi w'abaroberi ba FDLR. Ivyo bikagaragara ku kugene Perezida Evariste Ndayishimiye yubatse ikintu gikomeye cyane muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho afatanya
n'interahamwe zasize zikozeho nyabwoko mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda. Izo nterahamwe zikaba zidatora itiro ngo zikaba zishaka gukura ko ubutegetsi bwa Kigali. Izo nterahamwe rero akaba arizo zifatanya n'abasoda b'u Burundi ndetse n'igisirikare ca FARDC mu gutsemba abatutsi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni intambara ikomeye cyane igize igihe iriko irahanganisha umurwa w'abaroberi baye mu 23 ugizwe ahanini na bamwe mu bwoko bw'abatutsi b'abakongomani, aho kuri ubu ngubu Perezida Evariste Ndayishimiye nyine ngo yoba ariko arafatanya n'uwo murwi w'inkorabara wa FDLR mu kubandanya umugambi wabo wa jenoside nk'uko bayikoze mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda. Ubwo nyine leta y'u Rwanda ikaba yagiriza Ndayishimiye ko akorana n'uwo murwi w'abaroberi bagamije gukora ihonyabwoko muri aka karere. Ibi rero bikaba bibandanya gutera ubwoba ndetse n'icyuka kibi hagati y'igihugu kibanyi cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi, aho Perezida Evariste Ndayishimiye yama yafashe bamwe mu bikekwa yuko bo bari bambanga amatwi b'u Rwanda. Kuri ubu ngubu tugiye kugaruka nyine kuri ibi byose biriko biravugwa cyane kuri abakenyezi babiri banyurujwe. Ibi n'ibindi rero tutakubwiye mu mfunyapfunyo turagenda turabigaruka ko muri no nkuru twaguteguriye inkuru y'umubabaro iriko nyine iragarukwa ko cyane na bamwe n'abandi babona yuko ibintu biriko biraba bishobora kuzavamwo ikindi kintu kibi cyane. Imyaka 8 yaraye yuzuye abakenyezi Taodesi ayishakiye batazira Aime Nshuti na Rehema Kaneza banyurujwe n'iperereza ry'u Burundi. Nta kibabaje nko kubona inzego z'igihugu zinyuruza abavyeyi babiri bakagenda mayongo maze abana 8 bagasigara ku ngoyi. Nta kintu kibabaza nko kubona inzego zose zinumira ukamengo nta cabaye. Birateye agahinda. Twibukanye uko vyagenze. Urugendo rutoroshe rw'ubuzima. Benshi bamuzi ku izina ry'itazirano rya Aime Nshuti, hari n'abamuzi ku izina rya Aisha muri Islamu, ariko izina ry'ukuri yari Taodesi ayishakiye. Yari yavukiye mu Rwanda mu mwaka w'1982. Nyina yari umuhutukazi w'umurundikazi yahungiye mu Rwanda mu mwaka w'1972. Taodesi yabuze nyina akiri muto, akurira mu muryango ya nyina aho hatereye intambara mu Rwanda. Taodesi yahungiye muri Zaire, ariko naho nyene intambara ntiyatevye kuhashika, asubira guhunga aja muri Tanzania. Mu ikambi y'impunzi muri Tanzania niho yahuriye n'umukunzi buca bashinga urugo rwabo mu mwaka wa 2000. Aho mu ikambi y'impunzi muri Tanzania niho Aime Nshuti yamenye ko se yari umututsi w'umunyarwanda kandi ko yahitanywe n'ihonyabwoko mu mwaka w'1994. Bwari ubwa mbere Aime Nshuti amenya ko ari umututsikazi mu gihe uwo bagira bubakane yari impunzi y'umuhutu. Ivyo ntivyababujije gushinga urugo rwabo. Inyuma baca bimukira mu gihugu ca Benin. Urwo rugo rwavyaye abana babiri b'abahungu. Aime Nshuti naho yari yaramenye ko se yari umunyarwanda kandi ko yari afise ba se wabo mu Rwanda, ntiyigeze yemera gutora ibimuranga vyo mu Rwanda. Yamye yiyumvamo ko ari umurundikazi. Mbere mu Burundi yari mu mugambwe CNDD-FDD. Rehema Kaneza benshi ku izina rya Mama Aisha nawe nyene yavukiye mu Rwanda mwaka w'1976 ahitwa i Nyanza. We amakuru dufise avuga ko nyina ari umunyarwandakazi, se akaba umurundi. Rehema kubera yakuriye kandi akiga mu Rwanda yavuga cane ikinyarwanda ku buryo mu Burundi yari azwi nk'umunyarwandakazi. Mwaka w'1994 umuryango wiwe wahunze intambara mu Rwanda baza kuba mu Burundi, ari naho Rehema Kaneza yaronse umugabo w'umurundi. Rehema Kaneza yagiye asiga abana batandatu
mu kazi kiwe yari ajejwe ibigega muri sosiyete Plaza ya Aime Nshuti. Ni ukuvuga ko nyine urya Aime Nshuti twababwira haruguru yakoresha Aime Nshuti twababwira haruguru yakoresha Rehema muri sosiyete yiwe. Ubundi byagenze gute? Umukenyezi w'inkerebutsi adasanzwe niwe nyine leta ya CNDD FDD yambitse ibara kugera aho ajyanwa bunyuruzwe, kugera n'ubu akaba ataramenyekana aho yoba yarashizwe. Aho agereye muri Beni, Aime Nshuti yize ibijanye n'ubudandaji abironkamwo urupapuro rw'umutsindo rwa master, yongera yiga ivyigwa vyo kuryohora umubiri bita asetike. Muri 2011 Aime Nshuti n'umushingantahe wiwe barahungutse baza mu Burundi. Umugabo abandanya akazi mu ma ONG, umukenyezi aja mu rudandaza. Baciye bashinga sosiyete yitwa Plaza yari ifise ibisata bitatu. Salon de coiffure y'abakenyezi yitwa Plaza yari mu gisagara hagati. Institute de Beauty yitwa Plaza yari mu Kigobe be n'Ikirabo Plaza gifatanye na Salon de Massage cyari hagati ya Cercle Nautique n'ikibuga Perezida Nkurunziza yakunda gukinirako umupira hepfo yaho bita kuri La Tempete. Ikirabo Plaza cahurumbirwa cane na cane kubera imiziki ya karaoke yahatunganywa kenshi cane, bica bituma Aime Nshuti agirirwa ishari, maze abakeba bategura kumwugaza. Mu bakeba harimwo umujenerali avugwa ko yoba yari mu bafise inguvu muri Cercle Nautique, nuko bararementaniriza Aime Nshuti kuko ari umunyarwandakazi akorana n'iperereza ry'u Rwanda, kandi ko yoba akorana n'abashaka kugandagura Nkurunziza mu mwaka wa 2015 igihe aba aje gukina agapira. Ikirabo Plaza caciye cyugarwa ubutaraririye n'agatwe yagakijije kubera yari azinanye na General Adolphe Nshimirimana, ubwo nyine atari yagandagurwa. Mu bamubesheye haravuzwemwo igihangange c'umujenerali akomeye mu butegetsi bw'u Burundi. Ivyo bintu vyarahombeje cane urugo rwa Aime Nshuti, bituma Seruga aja gukorera mu mahanga. Mu nyuma Aime Nshuti yagumye agerageza kwivyukiranya, yahavuye akorera amasosiyete yandi menshi, amwe akaba umuyobozi wayo, ayandi akaba ayo yashinze wenyine. Ayo twashoboye kumenya ni nka Amazone yagurisha amapikipiki igoma muri RDC, Dragon Corporation yakora mu vyo gucukura ubutare, kasetrike n'inzahabu no kudandaza. Haji Investment Magazine icone yamenyekanisha ibidandazwa vy'ukuri. Uyu mukenyezi ntiyari asanzwe. Inyuruzwa rya Aime Nshuti na Rehema Kaneza. Ku mugoroba wa 8 z'ukwezi kwa kabiri mwaka wa 2018 hafi isaha 1:30 z'ijoro, Aime Nshuti na Rehema Kaneza bavuye mu gisagara ca Bujumbura ahari Salon de Coiffure Plaza, barataha berekeza mu Kigobe. Bari mu modoka voiture Toyota Allion IA 6273. Rwari urugendo rw'iminota 15 gusa, ariko imyaka 8 iraheze batarashika ku mihana yabo. Amakuru dufise muri Ndondeza yemeza ko bahagaritswe mu nzira n'abakozi b'iperereza, babereka imitahe ibafata, babajana ku biro vy'iperereza hafi ya Katedrale Regina Mundi mw'irohero.
bakibafata bababwiye ko babajanye kwa Nkoroka na Kazungu Aime Nshuti ararema kubera yari azinanye n'abo bagabo. Iryo joro abo bakenyezi barahohotewe bikomeye nk'uko ayo makuru abivuga. Kuva ubwo nta gakuru kabo na ya modoka ya Aime Nshuti ntiyigeze isubira kuboneka. Ku wa 19 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2018 igipolisi carahagaritse uwitwa Aimable Nduwimana kubera inyifato n'amajambo vyamuranze inyuma y'inyuruzwa rya Aime Nshuti. Igihe Aime Nshuti na Rehema Kaneza bava kuri Plaza basizeho Aimable Nduwimana kandi no mu gatondo k'uwo munsi Aimable Nduwimana niwe yari yajanye Aime Nshuti ku kazi. Bukeye Aime Nshuti yaraye anyurujwe. Aimable Nduwimana yagiye kuba mu nzu kwa Aime Nshuti anabomora icumba ciwe akibamwo, yongera ategeka abana kubesha ko yari asanzwe abana na nyina wabo. Igipolisi cararonse amajwi ya Aimable Nduwimana ariko avuga ko dosiye yafashe Aime Nshuti yavuye mu biro vya Perezida Nkurunziza. Uwundi yahatswe gufatwa uwo munsi ni umukozi w'iperereza akaba na muramu wa Aime Nshuti yitwa Eric Nkuyehasi, nawe yumvikanye atera ubwoba umuryango wa Aime Nshuti ngo uhagarike amatohoza kubera ikibazo cafashe Aime Nshuti cari gikomeye cane. Ku wa 20 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2018 Petero Nkurikiye yaratangaje ku maradiyo ko igipolisi catanguye amatohoza kandi ko ukekwa ko afise uruhara mw'inyuruzwa rya Aime Nshuti yamaze gufatwa n'igipolisi. Ariko uwo munsi nyine abivuga umushikirizamanza mukuru wa Repubulika yatanze itegeko ryo kurekura Aimable Nduwimana. Amatohoza yose aba arahagaze kuva ubwo ntagakacira. Imbere yo kunyuruzwa Aime Nshuti yari amaze iminsi afise ubwoba. Hari umugenzi wiwe yari yaganiriye amubwira bimwe mu vyamushikira ku kirabo yari afise iruhande ya Cercle Nautique, aca amubwira ryabara yambitswe ko ari umusomyi w'urusaku w'u Rwanda. Ibara yambitswe n'umujenerali akomeye cane gose mu bategetsi bw'u Burundi. Aimable Nduwimana nawe mu vyo yavuze harimo ko hari inama y'abarwizatunga Perezida Nkurunziza yaheruka gukoresha mu Cibitoki, hama Aime Nshuti arayitaba kubera yari mu bacukurayo ubutare, niho hoba haravuye ko bamwibaza ko uwo ari we, bica bisubira gukwega ryabara yambitswe n'umujenerali. Wamukijije ubwa mbere ari we General Adolphe Nshimirimana ntiyari akiri muzima. Mu Kirundi bati inkire ntikira kabiri. Nuko Aime Nshuti na Rehema Kaneza baba baragiye. Aime Nshuti aba arazize ubwenegihugu bw'u Rwanda atari yarigeze yemera kwakira. Ninde azotanga umuco ku vyashikiye aba bakenyezi? Ninde azotunganiriza imiryango yabo? Ninde azohoza imfuvyi 8 basize? Iyi nkuru nyine impamvu tuyigarutseko tugira ngo tubabwire n'ibiriko biraba muri kino gihe ko perezida ry'u Burundi ribandanije kwiha inkumbi mu gufata bamwe bikekwa yuko baba ari abasumyi b'urusaku b'u Rwanda, cane cane abakenyezi bariko barafatirwa ngaha mu gisagara ca Bujumbura bakagirizwa yuko baba bakorana na leta y'u Rwanda, cane cane abagerageza kuvuga ururimi rw'ikinyarwanda. Ivyo bikaba vyerekana ubwoba bwinshi buri mu bategetsi b'u Burundi ko umwanya n'umwanya umwansi ashobora gutera avuye mu Rwanda. Ivyo ngivyo bikava n'ubundi ku bijanye n'imibano mibi isanzwe iri hagati y'igihugu c'u Burundi ndetse n'igihugu kibanyi c'u Rwanda, aho leta y'u Burundi yagiriza leta y'u Rwanda kuba icumbikiye inkozi z'ibibi zishaka gukurako ubutegetsi bwa Gitega, mu gihe u Rwanda narwo nyine
rushinja leta y'u Burundi ko yoba ikorana n'inkozi z'ikibi zishaka gukurako ubutegetsi bwa Kigali. Kuri ubu ngubu haragize igihe kinini cane imipaka y'u Burundi n'u Rwanda ifunzwe n'u Burundi. Kuri ubu ngubu bikaba bibandanije kumera nabi cane, abarundi bo barafatwa umwanya ku mwanya bagirizwa kuba bakorana n'u Rwanda, cane cane abagerageza kuvuga ururimi rw'ikinyarwanda canke abikekwa yuko begeze baba mu gihugu cibanyi c'u Rwanda. Ibibabaje bibandanije kubera mu iperereza ry'u Burundi, aho bamwe nyine bariko barafatwa bakicwa, abandi bagakorerwa ibintu biteye ubwoba, aho nyine abakenyezi bariko barakorerwa amarorerwa akomeye cane mu busho bw'iperereza ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ibi ngibi ninde agiye guhohosha ibi vyose biriko birakorerwa kiremwa muntu? Abajejwe agateka kazina muntu bavuga yuko leta ya CNDD-FDD rwose iruhishije abarundi kubera ko atana kimwe yigira yitwararika ku bijanye n'agateka kazina muntu, bavuga yuko nimbura umuntu hari ico yagirizwa yakagombye gushikirizwa ubutungane maze akisigura, byaba ngombwa yuko icaha kimuhamwa agapfungwa ariko adakorewe nk'ibi biriko birabera mu iperereza ry'u Burundi. Akaba ari ngaha duciye dusozera ivyabigezweho ko vyariko biragarukwako cane, mu kandi kanya n'izindi nkuru zicukumbuye turaba tubazaniye dukura amasoko yacu. Bibe vyiza kuri mwese, nivyo ndabipfurije.